Udandazwa bose abantu bariko baradandaza nyene navuze ko habamo guhomba no kunguka kandi umukiriya wazindutse nimba mwasezeranye ko aza kugushorera yego cane ziracanze harimo baro harimo na shasha mu vyumviro mfise byose ndashaka kubicanga kugira ngo umuntu wari wese yinjiye hano iwanje ashoboye kuronka ico yifuza. Mbega wagize umwete nyabaki wo kuguma wiyumvira ko wobandanya kuko abandi bahomvye baca babiheba, none wewe vyagenze gute kugira ngo uhombe usubire kandi ubandanye? Chuti bakunzi ba Wise Woman TV turonge kandi kubaramutsa, turacari hahandi nyene abajene entrepreneur ni benshi. Turashimira Imana ko tuguma turonka abakenyezi biyemera, abakenyezi bakora, abakenyezi bishaka. N'ubu nyene nimugire ubwoba, nimuruhe kutwumviriza. Turi kumwe n'undi mukenyezi hano agomba kutubwira ibikorwa vyiwe, ingene bigenda, ingene abikora, ingene yabitanguye. Rero nimuruhe kugira ngo mukomeze kudukurikirana. Ni jewe nyene Irakoze Liliane nkiri kumwe namwe muri Wise Woman TV. Reka rero twumvirize kwa n'umukenyezi wacu atubwira akazina kiwe. Murashobora kuvuga cyane kugira ngo abakunzi ba Wise Woman TV babumve. Nitwa Ndwarugira Fidesi. Nkaba ndandariza hanyuma mu Musanze. Murabibona ko Musanze mu Giti. Yego. Eko mwariko muravuga ko dushobora kuvuga ingene ibikorwa twabitanguye. Gutangura ikintu nyene arindira. Turacari kumwe, turi kumwe namwe. Reka rero atubwire Fidesi, atubwire ingene yatanguye bino bikorwa vyiwe, yavyiyumviriye gute? Yaravyiyumvira haciye imyaka myinshi kuko kugira ngo ntangure urudandazwa n'ukuri ndamaze imyaka myinshi ndabikora ibintu byo kudandaza. Navyiyumviriye kera najanwa n'umugenzi, umugenzi aranyigisha aranyereka ingene batangura kurangura. Kenshi abantu bagitangura kudandaza usanga ata mitahe myinshi bafise. Umutahe ubaye ingene nari mfise, uwo mugenzi yaranyeretse ingene nshobora kubikora. Ndabikora ndahomba, nsubira ndabikora ndahomba, ariko sinacitse intege. Na none umunsi murabona ko bikora kugira ngo mbashakishiriza hose. Nk'ubu ndafise aho nkorera mu Rukomeye, ariko nk'ubu ndashaka kuza guteramira hano mwene wacu adandariza. Yariko aratubwira ingene vyatanguye, ingene vyagenze, ingene yaronse abagenzi bakamufasha, bakamwereka inzira ashobora gucamwo. Aratubwira ingene vyashitse, agahomba agasubira agakomeza. Mbega wagize umwete nyabaki wo kuguma wiyumvira ko wobandanya kuko abandi bahomvye baca babiheba, none wewe vyagenze gute kugira ngo uhombe usubire kandi ubandanye? Mu rudandazwa niko bimeze. Mu rudandazwa biragoye kweri, abadandaza basanzwe badandaza barabizi. Urakora kabisa ugahomba, ariko hari ibintu biri muri wewe ntibiguca intege. Uguma wumva umengo ushakisha kurondera utundi dufaranga ukaguma mu rudandazwa. Na cane cane hariho nk'abantu udasanga turiko turiteguza muri leta, ugasanga ingabire zacu dushaka kuzirondera mu rudandazwa nyene. Rero nico gituma tugira ishaka ryo kurondera urudandazwa kugira ngo turako gutera imbere tubandanye dukora. Ukuvuga ngo iyo duhomvye rero ntiducika intege. Uraba mbega ko iki kiriko kirampombera nikindi kihe nokora. Rero no munsi nkuko usanze hano rero aha ndamaze igihe gitoyi nk'amezi ashika nk'atatu. Nukuvuga ngo nabikoze kugira ngo mbandanye gushakisha ndondeza ndabe ko hari ico Imana yoshobora kungururiza uko yoshobora kumpezagira icishije n'ahandi. Eko arakoze cyane, aratubwiye yuko adakorera ngaha gusa, afise ahandi hantu akorera. Mbega Fide, ko mbona umenga impuzu zawe ziracanze, harimo izo tubona umenga ni shasha, hari izo tubona umenga na mabaro kumbure n'amaso yacu atabona, nivyo je niyumviriye canke mfuye kuvuga? Yego cyane ziracanze, harimo baro, harimo na shasha. Mu vyumviro mfise byose ndashaka kubicanga kugira ngo umuntu wari wese yinjiye hano iwanje ashoboye kuronka ico yifuza. Yego. Ariko kandi mbona umenga hari impuzu z'abantu bakuze gusa, abantu b'inkumi, mbega nk'abagore nk'abatwebwe
abatwebwe tunganangana gutya canke abana bakiri bato canke abagabo barashobora kuronka ico bambara ngaho iwawe? Ego cyane, umuntu wese ku rugezo rw'iyo arashobora kuronka icyo yambara kuva ku mwana akivuka gushika ku mwana akuze. Nk'uko ubibona turafise amakanzu y'abana, turafise amakanzu y'abakuze, turafise amapantaro y'abakuze n'ay'abana, turafise amakanzu mashasha. Ego uko mu migambi tubifise dushaka ko bitera byaguka rero. Urabona ko no hanze dufise iz'abantu bato bato bashaka kuronka, umuntu afise amafaranga make arashobora gusuma. Rero urumva nshaka ko ndaronkera mu buryo bwose niyaguye. Rero ndahaye kaze n'abandi batari bwamenye ko ngaho mu Kamenge hepfo y'isoko tuhadandariza. Turafise impuzu za make make, turadandaza ibitambara, turadandaza ikanzu z'abayisilamu, turadandaza n'intuzenye n'ikanzu z'amaswa, amapantaro y'amajinsi. Ego nibaza ko wabonye ko dufise na frigo ngaho, turafise amabara aryoshe cyane. Ego aha bakunzi ba Wise Woman TV, murumva yuko ntivyoroshe umukenyezi hano Fidesi agiye agwa asubira vyuka. None hatubwiye ko hariho amafrigo hano, frigo irahari, mbega harimwo ibarafu gusa? Ibarafu gabasha yo kidufasha gute? Ni ibarafu gusa udandaza canke harimo ikindi kintu kiri hari idani? Ibarafu ndazidandaza kandi cyane rwose, ndafise umwete cyane n'umumengo notera nagura mu mugambi wo gukora izo barafu. Imana ishoboje nkazokora n'ama ice cream. Mu byo rero nifuza ndashaka kuzokwagura no mugambi nkoresheje mu kugura izindi frigo, nkashika no ku yindi ntumbero naho hakaba ngaha nkarondera n'ahandi nkabikora mu buryo bwiyaguye. Kubera urabona ko ari hato wakorera ibintu byinshi. Aho indani muri iyo frigo yanje hariyo amabarafu, hariyo n'amatangira. Urabona umuryango hariya ko yashizeho icemeza ko hariho amata. Yego turadandaza n'amafanta. Umukiriya ashobora kuza ngaho aje kudushorera akizimya akanyota. Yego ndumva ni ibikorwa byinshi, ndumva ni ibikorwa byiza. Mbega none hari akarusho ubibona mu kuko abantu bose ubu bararira nta rudandazwa ngaho, kudandaza birahomba, kudandaza ntacyo twinjiza. Wewe ko wagiye urahomba usubira uhomboka niko nokivuga, bigenda gute? Eske urabona yuko hari akarusho? Urabona ko hariho inyungu uronka muri urudandazwa rwawe? Rudandazwa rwose abantu bariko baradandaza nyene navuze ko habamo guhomba no kunguka. Kandi umukiriya wazindutse nimba mwasezeranye ko aza kugushorera, ugira ishaka ryo gutonda kare kugira nawe witega umukiriya. Harande no kwitega umukiriya dushira imbere amasengesho, kuko gusenga nibyo bituma bivamo ibintu byose. Mu gusenga rero Imana irabikora nyene bike bike bikaboneka. Turizera ko bizorushirizaho kuba byiza kuko urumva ko tutamaze amezi menshi, amaze amezi make cyane. Yego none inyuma y'urudandazwa rw'impuzu n'amabarafu n'amafanta n'amata, hari ikindi kintu waba ukora uvuga uti kiranyinjiriza mu muryango nimba atari ibanga wibiki? Je nkora ibintu byinshi cyane, ibintu byinshi rwose. Sanje nteka, ego benshi barabizi, sanje akazi ko guteka, gusukura, ngateka mu manza, mu mashirahamwe. Ego nabyo biramfasha. N'igihe bishitse nkahomba mu rudandazwa, nkamvyura nkasubira nkaronka agatahe. Kandi nkashimira n'abantu benshi bakunda kunyiyumvira ko kuri ico gikorwa nkora, bakandangira ibiraka. Ego no kuri ndabashimira aho bari, n'amasanga nyene biko biranteza imbere no konti. Uti nibubahwe abantu bagushigikira. Hanyuma nukuri ni ibintu biteye igomwe, ni ibintu bimeze neza. Bakunzi bacu murumva yuko umukenyezi hano Fidesi ntakora ikintu kimwe gusa, yatubwiye ko ateka. Ndibaza yuko mu kurangiza aho onye kuri telefone yawe turaza gushiraho nimero ziwe za telefone kugira ngo muze mushobore kumurondera, mushobore kumubwira abafashe guteka.
mwumvise ko ateka kandi aronka uturaga bisigura yuko arateka kandi nimuze muvyirengagize arateka. Turaza kubashiriraho nimero ziwe za telefone kugira ngo muze mushobore kumurondera, anaduhe na adresse kuko hari abantu bariko barabona ibi bicapo mugabo ataza hariho. Rero turaza kubimenya mu kurangiza kino kiganiro, ariko imbere yuko dusozera twashaka tumubaze Fides, mbega abagore b'ibinebwe, abagore badashobora kwiyumvira gukora, abagore baguma barindiriye ko abagabo babo babazanira, wowe ubahanura iki? Ndabahanura ko bohagurukana umwete bagakora, kuko nta kintu na kimwe gishobora kugusanga muhira. Birasaba ko utera intambwe kugira ngo ugire icyo uronse. Sinavuga ko ndi mu bantu baronse, ariko kandi hari utuntu duke ushobora gusanga nk'umufasoni nifasha mu rugo. Yego ugasanga turamfasha, urabona ko tugenda turafise abana, ugasanga umwana ashobora kugusaba imbombo urashobora kuyimugurira. Rero urumva igihe ufise nk'umwana akagusaba imbombo ugaca urinda kurindira ko papa we ayimugurira, bisa nabi cyane. Rero birasaba ko nohamagara abakenyezi nkanje gukura amaboko mu mpuzu bakiga kurondera. Nta kazi na kamwe kariho kagayitse, umuntu wese arashobora kwiyumvira ikintu ashobora gukora. Ngaho hanze hari ibikorwa byinshi, yego umuntu agashobora gukora n'ibitumbura, urashobora gukora ukadandaza n'irengarenga, urashobora kudandaza itomati, utuntu duto ugasanga Imana iriko iraguhezagira. Navuze ko bikuru ari ugusenga Imana. Yego araturyoheye n'umukenyezi aratubwiye neza yuko umuntu w'umukenyezi adakwiye kwicara, adakwiye kuguma ateze amaboko umushinganaye wiwe, kandi ngo akazi kose ngo ntacyo katovamwo, ngo nakarenga umwuga wose urakiza uretse uwo kuroga, niko numvise abarundi babivuga. Hanyuma turashimiye cyane umukenyezi ashoboye gusangira natwe, akaduha ivyiyumviro vyiwe, akatubwira n'ico yohanura abandi bakenyezi baguma bicaye. Hanyuma reka kandi tumusabe aduhe ya adresse yiwe y'ahantu ariko arakorera, yongera aduhe na nimero yiwe ya telefone kugira ngo bikunde tumurondere, dutezanye imbere bakenyezi. Reka aduhe adresse, atubwire na nimero yiwe ya telefone. Amakuru ashaka kumenya aho nkorera mu Kamenge, ibarabara rya 6, ukuvuga munsi y'isoko. Urengaye ku isoko ni kwishengero ry'abagenzi, kuvuga ngo mpangiye ishengero. Akazu kanje nkoreramo kagira 4 mu buzu uvuye ku muryango w'ishengero. Ego niho nkorera. Nimero zanje za telefone nazo ni 71 339 310. Ama imitere ni 61 777 269. Barashobora kuzisubiramo kugira ngo bazumve neza abakunzi bacu. 71 339 310 61 777 269. Arakoze cyane kuduha adresse yiwe no kuduha nimero ziwe za telefone. Bakunzi ba Wise Woman TV, ikirore cy'umukenyezi w'ubwenge, turabashimiye cyane kubona mwakurikiranye, kubona mwabanye natwe, kandi turabakunda kubera ko tuzi yuko mukomeza kudukurikirana kandi muza guhereza abagenzi banyu uno mwanya kino kiganiro kugira ngo nabo nyene bashobore kugikurikirana. Rero ni jewe Irakoze Liliane mwari kumwe, hama tukaba twari kumwe na Nduwarugira Fides nkuko yari yabivuze. Naho ubutaha turashobora gusezera abakunzi. Bye.